Haleluya. Ndibaza ko tuwotangura. Amen. Nongeye kandi kubashimira abantu bose bashoboye kwitaba ubutumire. Nta kintu kinjyora nko kubona abantu muri generation bakunda kwiga. Amen. Amen. Kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri kuzobaha kugira iki? Kwidegenje. Ibibazo dufise mu byo dukora mu gukorera Imana niko tubikora mu kutamenya kwinshi, tubikora uko tuvyumva. Hariyo n'umuntu numvise akora avuga ngo uko je ndavyumva niko kanona nashaka gutangura nkosora. Ntituzoze turakora ibintu vy'Imana cyangwa dusigura ivy'Imana uko tuvyumva, tuzoze turisunga ijambo ry'Imana. Siko ku ijambo ry'Imana ryo rifise autorité kucerekeye ukuri, no kuvuga ijambo ni ko kuri. Amen. Haleluya. Rero je vous encourage abantu bose mwashuye kuboneka muri kino kibanza. Vy'ukuri muri abantu biteka cyane. Imana ibahezagire cyane. Reka rero dutangure True Worship Workshop. Murumva mu ijambo True Worship. Kubera iki True Worship? Kubera habaho True Worship, habaho na Fake Worship. Ntihabaho worship gusa. Abantu ba worshipinga ibintu byinshi, abantu ba worshipinga imana zinda, abantu ba worshipinga inzoka, abantu ba worshipinga inka. Mugabo abantu Imana irondera naba true worshipers. Rero ifoko twiga uko guhimbaza nyakuri nuko. Abantu ngaba bazi Kirundi ndabasavye ikintu kimwe, ndabahe challenge, muze murondere izina nyaryo rijanye na worship. Kuko nabajije nti mbega worship mu Kirundi ni gute ngo guhimbaza? Vraiment guhimbaza si yo terme ndibaza twakoresha neza mu buryo bwa worship. Turaza kwiga worship cyari cyo muraza gutahura igituma navuze nti birakenewe ko dusaba abahinyanyuzi b'ururimi rw'Ikirundi bakadufasha gutora izina worship. Guhimbaza sinibaza ko ari ryo jambo rikwiriye rya worship. Kubera ko mwagumye muvuga mu kuri no mu mpemu, reka dutangure kuri iyo verse gusa kugira ndabereke origine y'iyi titre. Ngo dusomera ndibaza muri Yohana 4:24. Yohana 4:24. Yohana 4:24 aravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse. Yego. Niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mwemu no mu kuri. Kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Okay, no kuvuga mu gifaransa bavuga les vrais adorateurs, true worshippers. Imana ikwirondera true worshippers. Imana ikwirondera les vrais adorateurs. Ngo ngabo abo Imana ikwiragira iki? No kuvuga abahimbaza bamyeho, mugabo Imana ikwirondera true worshippers. Na harero ijambo riva true worship. Turi kumwe? Reka rero turabe mu isezerano ibyo twita muri Bibiliya isezerano rya kera, mugabo si isezerano rya kera komtere, kuko isezerano rya kera ryatanguye i Sinai avec Moïse. Ni kuvuga ko kuri Aburahamu ryari isezerano rya kera. Mbwa reka turabe ubwa mbere aho berekana ijambo worship, aho bavuga ijambo worship muri Bibiliya. Ahantu hambere tubona bavuga worship ni muri Genèse itanguriro 22:5. Mudufashe mudusomere Tanguriro 22:5 havuga ngo 22:5. Nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigarane iyi ndogoba hano. Twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke. Wana gituma dusoma ama version atandukanye. Mu Kirundi bakunda kuvuga ahantu hari worship bakoresha gusenga. Tuzoibona igituma ari kimwe ofete. Prayer na worship ni kimwe. Mugabo reka dukoreshe iryo jambo bakoresheje à l'origine rya worship. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Sinkeneye gusoma igice cyose. Mugabo reka ndababwire ni cagihe Aburahamu Imana imusaba kuja gutanga umwana we w'ikinege yari afise Isaka. Hama Aburahamu yumva ijwi ry'Imana
rimubwira exactement fata umwana wawe wa undi w'ikinege hama ugende umutange ku musozi Moriya. Turacari kumwe? Hama naha rero Aburahamu yaciye avuga ngo mwebwe nimusigare ngaha, abwira abaservitoro biwe bari bajanye, mwe nimusigare ngaha, jewe n'umuhungu wanje tugiye kuworshipinga Imana. Aha rero nibwo bwa mbere muri Bibiliya tubona ijambo worship. Worship rero bavuga yuko mu Giheburayo riva muri terme bita shasha y'Igiheburayo, rivuga ngo se prosterner, to bow down, kunamira. Akandi kajambo kanryoheye naho bavuga ngo bisigura se jeter par terre, s'étendre sur le sol, kuryama hasi, kurambarara. Ngo ayo majambo rero abiri bayafatanije asigura, ces deux mots décrivent une position complètement sans défense devant le Seigneur. Ni position y'umuntu atacigwanirira canke atacihagararako imbere y'umwami. Amen. Worship rero murumva yuko akarorero mumbwire umuntu yunamira iki? Abantu bakunda kunamira iki? Kunamira Imana, ariyo kunamira ababosi, kunamira abakoresha. Kera bunamira umwami niwe bakunda kunamira. Turi kumwe? Nibaza ko two turakurikira. Rero tuve muri definition y'iryo jambo, reka dusubire kandi kuri ya verse, dusubire kandi kubona aho Aburahamu avuga ngo abwira abakozi be ngo tugiye kuworshipinga ku musozi. Kubera iki ari byiza ko dusubira kuri origine? Ni kubera ko ndakeneye kubabaza uyu munsi bivanye n'ivyo twita worship. Mbega hari umuziki mubona ngaha Aburahamu yatwaye? Hari bendi Aburahamu yatwaye? Yes or no? No. Hana stage yatwaye? Stage yari umusozi. Okay? Abantu muruko muramena umutwe n'ama stage n'ama sound, muko muravyumva, imitima yanyu nitekana. That's not worship. Turi kumwe? Nimube shoke. Muraza kugira umwanya wo kudigera. Worship aho yatanguriye nta muziki warurimo. Muca mumbwira muti ni kubera ko umuziki utari bwagira iki? Utari bwabe inventer. Sivyo. Tuje mu gice ca kane. Aha twari mu gice ca 22. Reka tugende mu gice ca kane. Igice ca kane umurongo wa 21. Mudusomere. Genesis 4:21. Itanguriro igice ca kane umurongo wa 21. Vuga ngo murumuna we yitwa Yubal. Inde Yubal. Niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyirongi. Wabaki? W'abavuzi b'inanga n'imyirongi. Mwumvise umumuzise mwamwumvise uwo bita ngo niwe ngo sekuruza w'abavuzi. Okay? Mwabonye ko umuziki uhari kuva muri chapter 4. Mugabo worship batanga kwivuga muri chapter 22. Kirumvikana? Igihe cyaburaho umuziki wari uhari. Mugabo agiye kuworshipinga ntiyatwaye iki? Ntiyatwaye band. Reka nda bivuge mu materme mushobora kubuno munsi mumenyereye. Ntiyatelefonye Jubal amubwira ati muze ngomba kuguha igigi. Ndaguhanga. Acamubaza ati venue niyi. Aburahamu acamubwira ati ni Moriah Mountain. Niho tuzokorera show. Nkwiriza yiwanje nzozana band yiwanje. Siko vyagenze. Umuziki wari uhari. Mugigihe Aburahamu agenda guhimbaza Imana, kwadoha Imana, ntiyatwaye umuziki. Ikintu ca mbere nari nkeneye ko mubona ngaha ni kubera ko worship ntitangura n'umuziki. Worship ntitangura n'umuziki. Twebwe twafashe worship tuyimatanya n'umuziki.
ariko turavye ngaha muri iri jambo ry'Imana, turavye à l'origine worship igitangura, ntihatanguye umuziki. None nyamba worship itatangurana umuziki, reka turabe rero ibintu vyakorerwa muri worship y'ukuri Imana yemera. Icambere tubona nuko Aburahamu yumviye ijwi ry'Imana hamaragira iki? Arubaha. Mu yandi majambo, worship, je nabivuze gutya, worship is not a slow song. Tumenyereye ko worship ari uturirimbo tugenda, tuba turirimbo twako turaririmba ngaha, siko? Worship is not a slow song, but a life of obedience. Worship si umuziki ugenda witonze. Worship ni ubuzima bwo kubaha Imana. Aburahamu yakoze igikorwa cyo kubaha Imana. Kubaha Imana mu kugira iki? Mu gutanga ikimazi. Nyamba turi kumwe muvuge ngo amen. Turacari kumwe. Kugira wubahe rero, twabonye, nizera ko muko murakurikirana, nimugire ikibazo, tuzovuga rero worship and music, don't worry. Mugabo reka dutangure ku ntango, muca mubona aho ibibazo byinshi vyabereye, aho twagiye turavanga umuziki na worship, tukumva yuko umuziki udahari nta worship ihari. Reka ndababwira ikintu kimwe, abantu benshi imbere y'Imana bararirimba mugasaba true worshipers. Kura bararirimba muga ntibubaha Imana, baravuza inanga mugabo ntibubaha Imana, ubuzima bwabo ntibwubaha Kristo. Therefore ntibashobora kwitwa aba true worshipers. Namwe ndababwira ikintu kimwe gishobora kubashoka. Mwishengero ahantu uririmbira, urashobora kuba ari wewe uri kuri hit, urashobora kuba ari wewe uri umurongozi akomeye uririmbye na dekoro zikaguruka, mugabo Imana ikabibona ujya mutamakazi akoropa ko ari we mu true worshipper, ayubaha. Kuko Imana ntikangwa n'amajwi yacu, abamarika barafise amajwi akomeye kudusumba. Imana ikangwa n'ubuzima buyubaha. Muca mukomprona igituma tutigeze dushira inguvu mu kubaha Imana, tugashira inguvu mu kuririmba, tugashira inguvu mu kujua de la musique, muga still abantu bakanywa bidoga none kukweri ko abaririmbyi badakizwa, kubera iki ngo abamuziciens badakizwa? Ni kubera ko abamuziciens nabo bacuranzi nabo baririmbi tutigeze tubigisha yuko worship si kuririmba, worship si kuvuza instrument. Ni mwebwe shengero ryejo, ntimuzokore amakosa abapasitori bakoze dans le passé, ntimuzogwe muri erreur abandi bakuru banyu baguyemwo kuva kera. Mumenye worship icarico imbere yuko mukora icitwa worship. Kugira wubahe nukuba wumvise instruction. Ntushobora kuba muri obeissance kandi utumva ijwi ry'Imana. Aburahamu Imana yaramubwiye clairement, Aburahamu nawe aritaba ati sabwe, nkeneye ko ufata umwana wawe w'ikinege. Arapresiza kuko mwibuke yuko ntiyari afise umwana umwe gusa, yari afise n'undi mwana yavyaye iruhande yitwa Ishimayeli, niwe yatanguye kuvyara. Hari igihe Imana itubwira ivyo dukora, twe tukikorera ivy'iwacu. Imana yarapreshije neza instruction, yarapreshije nkeneye nde? Isaka, apana Ismaeli. Hari igihe dusakrifye mu buzima bwacu ibintu tubona ko ataco bitumariye cyane, ariko vya bindi Imana ikeneye ko dusakrifye mu buzima bwacu ntitubirekure, kandi ari vy'Imana yadusabye kugira iki? Gusakrifya. That's worship. Amadetail rero ari très important. Obedience ikurikirana na surrender, igakurikirana na sacrifice. Kumvira hama kwitanga. N'amafaza atatu. Kugira wobeyise ni ukugira iki? Uba wumvise ijwi ry'Imana. Ndakeneye kubabaza rero abantu no munsi mwaje canke n'abandi bariko baradukurikirana kuri social media, mbega wowe
ni kangahe ufata umwanya wo kumvira icyo Imana ikubwira mu buzima bwawe? Ni kangahe uplanning ama events according ku cyo Imana yakubwiye? Ni kangahe usohora indirimbo bivanye n'ivyo Imana yakubwiye? Uyu munsi dufise abaririmbyi, dufise abakozi b'Imana bakorera YouTube, bakorera social media gusumba gukorera Imana, kuko bakora bumviriza YouTube, bumvira amasuggestion ya social media gusumba gukorera Kristo icyo ariko arababwira. Ntuburi muri obeissance. Alors urashobora gukorera YouTube ukaronka ama miliyoni y'ama views mu gugatakaza inyonga z'Imana. Ntimwihende, iyi generation ntimwihende, social media ntibabesha. Urashobora guhitinga mu maso ya social media, ariko mu maso y'Imana atana like nimwe ufise. Ibyo uri kurakora Imana itabizi. You can perform miracles. Urashobora gukora ibintu bikomeye bitangaje, ariko bigahera Imana ikubwiye ngo sinigeze kugira iki, sinigeze nkumenya. Rero utumvijwe y'Imana mu buzima bwawe ntushobora guhimbaza Imana, kuko ntushobora kubaha Imana, kuko kugira wubaha Imana ni instruction. Ndaguma nabereke akamaro, l'importance y'ukubaha instruction Imana ikubwiye. Imana yabwiye Aburahamu, fata umwana wawe, twabibonye d'abord umwana we yapreshije Isaka apana Ishmaeli, muga kandi Imana irapresiza n'umusozi venue ahabwirizwa kuzotangira Isaka, ku musozi Moriya. Kubera ko Imana yabwiye Aburahamu atanga umwana we kuri Moriya, umusozi Moriya, kubera kuri Moriya niho bubatse ingoro, le temple de Jérusalem, niho bubatse ingoro. Hama Yesu aje bamwereka ingoro ukuntu yubatse neza. Yesu acababwira gute? Acababwira ngo ni musambura urusengero jewe nzogubaka mu minsi ingahe? Mukurikirane neza. Mwandi majambo, the real temple ntiyari ijya bari ko baramwereka. The real temple yari inde? Yari umubiri wande wa Yesu Kristo. Mwandi majambo, Aburahamu ikintu yari akora igikorwa kiri prophetique, kora ko mwibuke yuko Isaka ntiyamutanje. Muvyibuke neza, Isaka ntiyamwishe. Imana mu mareka yacamubwira ati rekeza ngaho, geza ngaho, acamuha iyindi nyana aza kugira gutanga à la place. Nubwo benshi reka ndagacisha bakunda kubabesha ngo tanga Isaka wawe, abo bantu bakunda kubabwira ngo tanga Isaka wawe, uzubabwira uti na Isaka Aburahamu ntiyamutanje, yaramutanye muhira. Nimusoma Bibiliya. Kubera iki rero Imana yabwiye Aburahamu atanga ku musozi Moriya? Ni kubera ko yari acte prophétique, iri kwira profetiza, iri kwiravuga igikorwa c'umwami Yesu Kristo kwitanga, igikorwa cha data wo mwijuru aba ari représenter na Aburahamu, ariko atanga umwana wiwe w'ikinege. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko abwo ubugingo budashira. Kuvuga Aburahamu yakora ubuhanuzi, yari ko yanonsa urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo bitaraba. Iyo rero acagenda kumusakisha kuri heha, kuri Mont Finyoni, yari kuba kubise swata. Voilà l'importance yo gukora exactement uko Imana yakubwiye. Imana ibizi why yakubwiye ico kintu kugikora. Rero reka twinjire rero mwandi majambo worship yubakiye ku gikorwa c'urupfu n'ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntushobora guhimbaza Imana utarahishurirwa igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Bishoboka kuhimbaza Imana ku rugezo wahishuriwe ibanga riri mu rupfu no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntushobora guhimbaza Imana au-delà de ça, ntibikunda. Kubera ko benshi bavuga ngo ni response yiki, ni mu gihe wataho igikorwa Yesu yakoze. Uyu munsi abantu barababwira ngo nimukizwe, ngo nimuve mu busambanyi, nimuve mu kaboregwe, babikugwayo niki? Batarahishurirwa igikorwa Yesu yakoze, ntibikunda.
ntibashobora gusarenderinga, ntibashobora kunama bavuga bati turahevye vya bintu vyacu vyose turunamye, batarahishurirwa yuko Kristo yahevye ubwiza bwose kugira ngo yemere gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba ku bwabo. Ndafise ikibazo rero, ndafise ikibazo c'abantu bumva yuko bazi kuririmba cane muga batazi ico Yesu yakoze ku bwabo. Ndafise ikibazo c'abantu bacuraranga indirimbo za gospel mugabo batagira ihishurirwa ry'ico Kristo yakoze mu buzima bwabo, batazi Yesu personnellement. Reka sinshi kuzabu ngende even deeper, bataravuka ubwa kabiri, baririmba urukundo rw'Imana batigeze bamenya, baririmba amaraso ya Yesu batazi ihishurirwa ryayo. Ivyo nivyo twirigwamwo, ivyo nivyo twamamwo. Worship ihagaze kuri ivyo. Aburahamu nivyo yariko araprofetiza, nivyo yariko aravuga. Hallelujah. Reka dusubire muri mudufashe mudusomere muri mu gifaransa muri ya Jean 4:24 mumfashe, kuko murabona ko Aburahamu yagiye ku musozi, muga Yesu rero nawe acaraza tubwira style nshasha rero niwe yaduhishuriye ofete uko dukwiriye guhimbaza Imana. Muga mumfashe mu gifaransa kuko niyo havuga neza. Jean 4:24. Dieu est esprit. Okay, tugende slow by slow. Imana ni iki? Bantu b'Imana, Imana ni iki? Ushobora guhimbaza Imana utazi iciri. Kirumvikana? Muco mu vy'Imana yavuze kwiri vyose. Icambere, Imana ni impemu. Kubera iki? Bandanya. Et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Mwumvise? Wodufasha ukaduga hejuru ariko arabwira ujya mu Samariyakazi amubwira yuko ikibanza cahindutse cyo guhimbarizamwe Imana. 22. Avuga ngo vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Okay, tugende kuri kamwe kamwe. Nukuvuga birakunda ko mwumvise igituma navuze nti true worship ikubera ko urashobora kwadoha icyo utagize iki? Yeah. Actually abantu benshi n'aba worshipers b'ibintu, n'aba worshipers b'abantu, n'aba worshipers b'amahera, n'aba self worshipers ari abantu bi worshiping ubwo bajya mu vuga ngo barishima, barirata, banajisifia, bajya n'aba self worshipers. Iyo wewe uri kurategura evenement amaso yawe gusuko yumvira wewe uzoba usa gute, wewe uzoba wambaye gute, wewe uzoba umeze gute, uri mu self worshipper mugabo wateguye evenement yo kuworshipinga Kristo, uri confused. Yo kubera biza ama evenement yahagaritse kwanza ukamenya siko ukamenya icyo uri kurahimbaza icarico. Kora kuhimbaza nyakuri ntagira ikibazo cyo kuyaronsa ama views 100 cyangwa ama views 50 undi nawe akabageze ku miliyoni, we yifite ikibazo cy'inyonga z'Imana. Ça lui suffit. Nukuvuga birakunda kuhimbaza icyo utazi, ariko ndabifurije bene data tuve mu guhimbaza ibyo tutazi. Ntushobora guhimbaza Imana utazi. Hallelujah. Hallelujah. Christian, urashobora kumbwira uyu Marvin, wamubwira mudekrive bon apana kumudekrive ku mubiri, mumbwira uwo ari ubuzima bwiwe. Numva ndabishuhiye bashaka kumenya ibintu agira avuge. Okay, murakoze. Marvin ubwa mbere na mbere ndazi ko ari umuhungu atari umukobwa. Ndazi ko ari umujournaliste kuri radio Buja FM, voilà, kuri Buja FM. Ndabizi kandi ko ari marié, atani imyaka myinshi iciyeho agize mariage. Weekends kuri we n'ivyo
Okay, umugore we yitwa gute, umwana we yitwa gute? aho rero haca hanjabuka. Naho tuba bloqué rero. Mwabyumvise? Ushobora guhimbaza Imana, ushobora gutazira Imana ibyo byose muhora muvuga. Ako ari nivyo yihenze pastor. Voilà, ni kuvuga turanihenda. Ntakora mwira iradio yavuze aheza imyaka 4 ndayivuyeko. Voilà. Aheza imyaka akora aja guhera imyaka 3 ugize mariage. Bisa umuhungu yiruka. Wumvise n'akarorero keza ofete. Hari byinshi tuvuga ku Mana bitari byo. Kandi tukabiririmba, kandi n'amakoro tukayashira, kandi tukarira. Ubwo bitari byo. Right? Kandi izo ndirimbo wanashaka zikagira ama views. Bega ntacyo bitwaye kubera ko abihenda ni benshi n'abagukurikirana bashobora kuba ari abantu bihenda. Despacito ifisa billion views mugasi nibaza ko mu ijuru bayiririmba bayivuza umu DJ wo mu ijuru nibaza ko atayivuza. Harakarimbo kiriza kuhitinga kaba saytu solo kavuga ngo Yesu nipende Yesu nipende. Okay, none birabaho kwimana ishobora kugukunda no munsi gusumba uko yagukunda birabaho uko yarejo urukundo rw'Imana ntirugira iki none ndababaza iyo ndirimbo ntiyahitinze ntimwayiririmbye iwanyu kwishenge mwaragatera bye kandi mukakaririmba mwabitawe turashobora kwihenda muri ibintu by'imiziki n'ibiki byose kubera ko level ya understanding yacu iri hasi nico gituma navuze nti natangwe ndabafelicita mwe mukunda kwiga ndabasabye mugira inyota yo kwiga bizobibabaje uzi yuko watesheje uzi yuko uri gihangange mwijuru washaka ati wewe no muri lise nturimo mwabyumvise birababaje sana kubera iki wakoze mu kutamenya kwinshi alors ntiduhimbaze ibyo tutazi Imana yaratwihishuriye tuyimenye hama tuyihimbaze duhimbaze uwo tuzi abantu benshi barahimbaza Imana batazi birababaje cyane bandanya vous adorez ce que vous ne connaissez pas hama nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif. OK, mais l'heure vient igihe kiraje rero mwumvise umugore we yamubwiye ngo kubera iki muvuga ko i Yerusalemu ariho mukwiye guhimbariza kuri wa musozi muvyibuke neza wa musozi Aburahamu yatanga ko Isaka niwo musozi wubatse ko temple de Jerusalem ni kuvuga abantu rero bace bawugira uwo musozi Aburahamu yagize ko worship niwo musozi nabo nyine bagenda ko guhimbaza Imana bagenda ku worshiping Imana turi kumwe rero ngo mwebwe muvuga yuko Yerusalemu ariho dukwiye guhimbariza Imana ngo ariko ngo basokuruza bacu bahimbariza Imana kuri uyu musozi Yesu amwishura et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Yesu akuye worship ku misozi ayishize mu bintu bibiri bavuze iki par l'esprit et en vérité. Ndabaza ikibazo kimwe nta bantu uyu munsi badashobora gusenga bategeye mu misozi muramuvyumva naha byavuye nta makuru bafise yuko tutagihimbariza Imana mu misozi nta makuru bagira ni ibi rero nk'ubu wowe ariko uravuga uti akora muri inde muri kuko niho uheruka nibisanzwe niho uheruka nta miza juru bigeze baguha hari abantu benshi uyu munsi bahimbaza Imana mu buryo bwa kera ko ta miza juru bagira muri bo baracahimbaza Imana muri 3G 2G kandi 7G ihari cyo gituma bama bumva badakwiriye imbere y'Imana bama bumva umenga ngo ni imisiba imbere y'Imana bama bumva umenga hari ibintu bibaremereye ivyo bintu nivyaheye kandi Yesu yaraducunguye Yesu yaratujustifie Yesu yaradusanctifie wivyo ibintu wamamwe nibiki ni kubera ko tutazi ico Yesu yakoze kugira tubohoke duhimbaze Imana nk'abantu babohotse and then ikibazo ca mbere nkeneye kuvuga dufise ikibazo cyo guhimbariza Imana mu bibanza Yesu yakuye guhimbaza Imana mu bibanza yavuze ngo les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. hano nabo bavuga ngo en étant guidés par l'esprit et en vérité. Amen.
turaronsa amajambo abiri ari très important. Impemu niki n'ukuri. Bantu b'Imana mwe muri ngaha, mwe muko muradukurikirana. Muri iki gihe ca none, iki gihe cacu, ntushobora kwadoha utari guidé par l'esprit. Ntushobora kwadoha utari mukuri. Munyibutse ukuri ni iki? Ukuri ni iki? Ijambo ry'Imana. Ngo kandi ukuri ninde? Ni Kristo. Ni jewe nzira ni iki? N'ukuri. Mwandi majambo abantu bose batazi Kristo ntibashobora kwadora. Hama kubera ko mubwirizwa kuba guidé par l'esprit. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ikivyaho n'umubiri ni iki? Mubiri. Ikivyaho ni mwemu ni iki? Mwemu. Mwandi majambo abantu barongorwa na mpemu w'Imana. N'abana b'Imana gusa. Nabavutse ubwa kabiri bavyewe na mpemu bisigura ngo umuntu wenyine ashobora kwadoha ni caremwe gishasha. Ni kuvuga ko rero imbere yuko batwigisha kuvuza, imbere yuko batwigisha kuririmba, sivyo twabwirizwa gutangurirako. Twabwirizwa gutangurira kuvuga ngo twizera iki mbega? Twizera nde? Mbega Yesu yakoze iki ku bwacu? Nico twabwirizwa gutangurirako. Malheureusement, sivyo twatanguriye. Twahereye kuri do, fa, so. Kuyu upige muziki, kuyu wimbe tu. Nivyo vyatumugaje. Turirimbira uwo tutazi. Tuvugiriza uwo tutazi. Yemwe bamisiye muri ngaha. Muri uko muvuza mutazi Kristo, byo babira biza muhagaritse kuvuza kugeza umunsi mwamenye Kristo. Kubera ko nta kuntu birababaje kuvuza umuziki ntibariko baraguhemba nijuru ntirikuzi kuko umuntu ahemba uwazi. Aha niho wagenda muri leta ngo baguhembe ata matricule ugira. Kirumvikana? Abantu bazohembwa mu ijuru n'abantu bafite matricule n'uvuga nabavutse ubwa kabiri. Aba ni ijuru ryemera bavutse d'en haut, qui sont nés d'en haut. Kuko Yesu yabwiye Nikodemo ngo utavutse ubwa kabiri. Si tu n'es pas né d'en haut, ushobora kuzokwinjira mu bwami bw'Imana. Reka rero ndabereke amashortcut dukunda gukoresha mu bya worship. Ndaguma ndabibutse kandi twibutsanye yuko worship ntitanguzwa n'umuziki. Worship ni ubuzima bwo kubaha Imana. Hama twabonye yuko kubaha Imana ni ukuba wumviye Imana. Hari akantu nagomba kwibagira mbwa kari très important. Kugira wubaha Imana ni ukuba wumva Imana, siko? Ushobora kuba wumvise ijwi ry'Imana. Ibi rero kubiri kibiri très important ko tuza kubivuga. Biraza gufasha abasound sinzi ko baratumviriza, ndabasabye mwugurura amatwi, aba musiciens, abaririmbyi. Kugira ndabereke experience ntonya gusa. Elvis dufashe uze nga dufashe nta mbage tubona ngaho kubite kuri sembani. Sana. Okay, ninda yumvise ijambo navuze. Ninde yumvise ijambo navuze? Akirize. Jena yumvise yavuze ngo kubita cyane. Umva nawe yumvise ibitari byo navuze ngo Yesu araryoshe. Muko muravyumva? Quand il y a du bruit, ushobora kumva. Dukunda bruit et à la fin nta na kimwe twumva ku Mana. Twe dutaha tumeze nk'abantu nk'ibizombi bivuye he? Bivuye muri concert. Mugo umuntu mubyiti wowe ni gikimana yakuganirije wowe muri hajya hano wari muri gihe evenement ni gikimana yakuganirije. Ni bangaho bahora bababwira ati je nagiye muri concert runaka. Imana yanganirije kiniki, Imana yankijije kiniki. Ni bangahe bahora bababwira gutyo. Kubera ko iminsi yose tuvuye mu makoncert uzawumva gusa ngo so yari imeze ukuntu ngo arrangement ngo zari ngo arrangement zari zimeze bien ngo nindari mu MD wiwe ngo yambaye agastile ka bien ngo no musi yahinduye amastile ane
turi mu biki? Turi mu biki? Nigeri tuzotandukanya entertainment na worship. Aha rero abamuzisiye muca muvyumva ko atana kimwe turiko turafasha abantu mu gihe twateye induru. Nizo ngwano twamamwo n'abamuzisiye n'abasanda. Abasanda bababwira muvuze buke buke, abamuzisiye nabo oya nduge tuduze. Me mwabitahuye yuko habaye induru abantu ntibashobora kumva. Abantu batumvise ntibashobora kuobeyisa ibyo batumvise. Batobeshije ibyo batumvise nta worship iheza ngo ihabe. Ni kuvuga ngaha turasirimba tugasirimba tugataha uko twaje, peut-être même pire, tugataha ahubwo twanatakaje n'ibindi. Ibintu ndiko ndababwira sinzi ko muri mwebwe muko murumva uburemere bwavyo. Igihe kirageze ko tuva mu byo twahozemwo. Nico gituma nkeneye kuha challenge mwe mwaje nga cyangwa barakora dukurikirana. Ni mu develope imyanya yanyu n'Imana mu gacerere. Kugira mwibwe exercice kumva icyo Imana ivuga, haba mwibuke yuko Imana ivuga biciye mu ijambo ryayo. Nyamata mwanya uhora ugira wo kumedita ku ijambo ry'Imana. Menya yuko wowe ntiwumva ijwi ry'Imana. Kandi nyamutumva ijwi ry'Imana, ushobora kubaha Imana. Kandi utubasha Imana, ushobora kuba mu true worshipper. Tuzuranye abaririmbyi baja kwisonzesha ariko hageze evenement. Siko ndabesha simbesha. Nenda babaza iyindi misi muri mu biki? Urumva evenement igeze baca baja muri mode. You see? Manda kene numva icyo uvuga. Bega kugira daburu ishireho. Ninde yari yakubwiye ngo ishireho? Urari bibazo dufise. None ura setting ikintu ngo tugenda rero gusenga Imana. Ngo ikize kugikora. Imana ishitse ico yavuze. Imana ntiza muri setting yo washizeho ngo igukorere. Rega Imana si umukozi. Nitwe turi abakozi b'Imana. Allo. Dava mu nkubita makofi. Ikambandanya. Alors, amashortcut rero dukora nayo. Turakunda umuziki cyane no gutamba, kuvuza no gutamba, gusumba gukora ishima n'ikura dusaba mu buzima bwacu. Du coup, turabahinga mu kuvuza, turabahinga mu gutamba. Mugabo hageze gukora ishima na yifuza, turabanebwe. Biratworohera kunama ngaha, biratworohera gufukama ngaha tukarambarara, mugabo bikatunanira gutanga vya bindi Imana dusaba kurekura mu buzima bwacu kugira ngo tuyubahe. That's why mama bidoga mbe kurika baririmbye badakizwa, kurika amisi badakizwa. Nta namwe handitse muri Bibiliya kategori y'abantu badakizwa canke bakizwa, ahubwo no kutamenya. Turabeshwa yuko kubera ko twa performinze neza abantu bakanatubwira ati wow mwaduhezagiye kuri YouTube ama views n'injojo, biratubesha mu mutwe tukibaza ngo turuko turubaha Imana. Ntaho bihuriye. Ndabibariza ikintu kimwe. Kuririmba I surrender all. No guheba vya bintu Imana igusaba guheba mu buzima bwawe. Nikihe coroshe? Kuvuza amakizi ya I surrender all. Uri mu miziki. Hama cyangwa uri muririmbyi kuririmba. Hama no kurekura vya bintu Imana igusaba mu buzima bwawe. Nikihe coroshe? Munyishure. Kuririmba? Mwumvise ko dukora ama shortcut. Worship is not that easy. Nimwibaza ngo worship ni ikintu cyoroshe kiri aho tu. Kuko ku muntu amaze imyaka 10 atravaye ijwi. Kuririmba ni ibintu biri ngo nizo swing ziwa ahubwo. Nibwo buryohe bwiwe. Mugahika ndababwiza ukuri sacrifice nibiryoshe.
muribaza yuko Aburahamu byamuryoheye cyane Imana imubwiye ati umwana wawe kinege vraiment miracle umwana waronse mu gitangaza mu busaza bwawe ngo ndamutange mwaze ko byamuryoheye aho rero ndababaza ikibazo kubera iki twebwe bituryohera cyane worship question mark kubera iki worship ituryohera cyane somehow nubwo atariyo kubera biratworohera kuririmba no kwivugiriza ariko tukaguma turi babandi tukagumana bya bintu byacu it's easy muga uyu munsi naguma ndaba desillusionné it's not that easy worship bica muri sacrifice ndabibariza akabazo kamwe Yesu yahimbaje data gute yaratoye gitari aravuga ati araririmba ati mana ndakwiyeguriye niko yabikoze yabigize gute kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibimazi vy'amapfizi ntiwigeze ugira iki ntiwigeze ubishima Yesu yaciye avuga ngo hendaje mana Yesu yemeye gutanga umubiri wiwe ara plus ibimazi byose batanze kubera ko ibimazi byose Imana itigeze ibishima uko niko Yesu ya worshipinze data wo mwijuru igikombe cyarabaye present imbere yiwe aravuga ati trop dur Mana iki gikombe ndakigira iki kindengana iyo worship wewe unyaruka gukora sinibaza ko ari true worship Yesu ijya kabiri arasenga hama kubera ko yabonye jewe nawe turiko turakira yabonye ibizova mu burabwiwe yabonye ibizova mu masouffrance yiwe muri sacrifice yiwe acaravuga ngo data ubugombe bwawe bugira iki bube mwandi majambo ca gikombe arayimera kugira iki kukinywa ni naco gituma rero natwe Imana dusaba de la même façon kwikorera umusaraba wacu kubera iki wemera kubera ko ushaka muri bwa buzima bwawe bwa confort ukora ivyo kamere merewe kagusaba ukora ivyo umutima wawe ugomba byose mugaca witangura mu worshiper abantu rero mwaje ndabasabye aho gatitire mugakure ko mu izina rya Yesu niba mwatahuye worship cyarico shortcut rero umuziki uraryohera amatwi yemwe siko umuziki uraryohera amatwi muga Imana ikubwiye ngo rekura ca kintu Imana ikubwiye ngo rekurira umuntu yakwiciye abavyeyi bawe biraryoshe birabishe biragize iki birabishe mugabo umunsi wageze kuri level atari forcing ngo kumva vy'ukuri umutima wawe uri ready kurekura kandi urarekuye vy'ukuri iyo ni result ya true worship muga turahimbaza Imana entre guillemets tugifise amabifu n'abantu 1 million tugifise utungonongono 1 million mu mitima yacu combien de fois makorale umenga ni reconciliation zimwe zo ziyarusha amakorale 1 million umwanya wose fisi bifu n'umurongozi fisi bifu n'umuzicien fisi bifu n'umusoundman ivyo bintu muri mwo nibiki uhimbaza Imana nyakuri nk'yaba mu mabifu none ucuhimbaza gute how do you worship jewe nakari warongora sinjyohego rero umuziki kubera iki ariwo dukunda gukoresha mwo worship kubera iki satani yanaduherekeje neza kugira ntidusubire kwimvira n'ikindi kintu cyitwa worship en dehors de la musique ni ko la musique iraryoshe twako turaganira na mon frère Hervé aravuga ngo
Music is the language of the soul. ururimi rw'umushaha N'ururimi rw'umushaha. Akaririmbo, uturirimbo turaryoshe, umuziki uraryoshe. Mugabo worship en soi, kubera ko isaba sacrifice, ntiryohera umubiri cyane. Okay, tuje muri Romans 12. Romains 12. Mu gifaransa mufashe. Uramutara icyo ndiko ndababwira. Romains 12. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, Mwumvise, à cause de cette immense bonté de Dieu, kubw'ubunini bw'imbabazi z'Imana, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. kumuha iki? Kumuha amashimwe, kumuha indirimbo, kumuha iki? Mumfashe, kumuha mutange imibiri yanyu imibiri yanyu. Biroroshe gutanga indirimbo, siko none ga yewe. Ababosi biroroshe gutanga amahera kuko baba bayafise. Murumva amakosa dukora? Biroroshe kutanga atumelodi, biroroshe kutanga indirimbo, mugabo si iki Imana yagusabye. Ce sera Ce sera là de votre part en culte spirituel. mwumvise culte yari abantu muri ngaha, mwumvise culte yari bijya tuvuga ngo culte ya mbere, culte ya kabiri, culte ya gatatu, nizera ko ari technical gusa. Mugabo en soi, mu gihe uzoba mu mwanya witwa ngo n'umwanya w'Imana, cyane mu bihe by'Imana, mubwo umubiri wawe ntusarenderinge, umubiri wawe ntuwutange nk'ikimazi, nta culte uba wakoze. Nibakubaza ngo wowe wagiye muri culte ya kanga, uzovuga uti nta nimwe nagiyemo, kuko uko nagiye niko nagize iki? Nagiye mfise ya manyama nagarutse mfise ahubwo yanagwiriye. Nagiye gusenga mfise ibyifuzo ahubwo nabonye ubundi buhungu n'ubundi bukobwa bw'ibyifuzo byanagwiriye. Ntiwagiye muri kirite nimwe. Enda basomere mu Cyongereza mwumvirize ukuntu biryoshe. Ngo therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Your true and proper worship is offering your what? Your body as a living sacrifice. Uguhimbaza Imana nyakuri kandi kukwiriye nuko utanga umubiri wawe nk'ikimazi. Apana rero kuzuriryamika kandi utaremera guseheba bya bindi. Kirumvikana? Mugabo nyemba waremeye gutanga bya bindi byose no gusacrifice bya bindi byose mu buzima bwa Imana ikeneye kusacrifice. Shaka kujyame hasi nta kibazo. Je ndafise ikibazo n'abanyafrika. Worship y'abanyafrika bakunda kubikorera hanze gusuma kubikorera indani. Donc barajyama bimwe twavuze ko worship no kunamira mugabo barunama mugabo en soi ubuzima bwabo ntibwigera bwunamira umwami w'abantu. mubuhagaze Baguma bameze nka wa mwana babwiye ati icara wapi baca baramwicaza aca aricara mugaca avuga yicaye ngo nubwo nicaye ndahagaze. Nuko twe worshiping turafukama mugabo mitima yacu duhagaze. Turaduza ibiganza. Kuduza ibiganza bisigura iki? I surrender, ndadugije ibiganza, sinkishoboye kwigwanirira, sinkiri au control. Aribyo twabonye worship bisigura aussi. Umuntu atagifisa ama defensif, atagize iki, atakora isigura, atariko ari defend. Turaduza ibiganza ariko mu mitima yacu twuzuranye ubwibone. Still turacigwanira. Still turacihagararako. Imana bigasaba yuko Imana iducisha mu situation ari tellement difficile. Kugira duheze kuririmba ya ndirimbo ngo singifise inguvu, singishoboye kwigwanira. Unasetse ibihome byinshi. You don't need to. Ibikenewe kuseka ibihome byinshi. Umvira ijambo ry'Imana, shira mu ngira ijambo ry'Imana. Umva icimana ikubwira nticoroshe ku mubiri wawe kiragoye, bisaba ko wemera yuko umubiri wawe ubabara,
mugabo emera, kuko utemeye kubara umwanya muto uzobabara ibihe byinshi kandi ubabare no mu mutima. Rero amashortcut dukunda gukora, iya mbere ni ukwihutira kuvuza umuziki no kuririmba gusumba kubaha Imana mu buzima bwacu bwa misi yose. Shortcut ya kabiri ni uko twihutira guperforminga ibikorwa mu kuremplacer obedience. Ndabaha akarorero umuntu yakoze shortcut mu kubaha Imana. Ni umugabo witwa Sawuli. Nta mwanya dufite kubisoma, muzogenda mu bisome muri Bibiliya. Inkuru ya Sawuli Imana yaramubwiye clairement, wowe genda wica ubu bwoko ubu n'ubu kandi ntihagire ikintu na kimwe usigaza. Umubire Sawuli ashitse acatangura kwituraniriza ngo bagore beza beza n'inka nziza nziza, siko hama Imana yaramubwiye ati ko numva uruyogoyogo nibiki ga Sawuli, ngo yanga urumva ngo ni inka nazanye kugira ngo ushobore kukugira iki, kukuworshipinga. You cannot worship out of disobedience. Ntavyumvise, ntushobora kuworshipinga Imana uri muri désobéissance. Jenere guca ndamubaza ni none n'abajya bagore beza beza babazanye kuri basacrifice imbere y'Imana. Umva ukuntu turi bafrappe. Wowe Imana ikintu yagusabye kiri clair, muga uko ushaka guteknika Imana, teknika bwenge yaremye ijuru n'isi. Gunazanye inka nziza zo kwenda zigira iki, ndazisacrifice kubera azi yuko yibwira yuko Imana naho rero Imana yakimubwira ati rega Jesse mimbagwa n'ibimazi. Ntavyumvise, hajya Imana ntikeneye ko dukora ibintu byinshi, turi ruhishiriza ubusa. Dureka gukora ivy'Imana idusaba tukaja gukora ibintu byinshi tukiruhisha atari ivy'Imana yadusabye. Okay, reka mvuge rero ibiranga umuntu ari muri obedience, hama tuce turangiza tuce tuja muri parti ya kabiri. Ikintu kiranga a true worshiper bivanye n'ivyo twagiye turavuga, si umunyamuziki. True worshiper ni umuntu wese afise kameremere ya Kristo muri we, icyo twita attitude de Christ. Ukaba uri umunyamuziki international, uri umusicien international, uri umuririmbyi international, udafise attitude de Christ, udafise umutima wari muri Kristo, you are not a true worshiper. Nizere ko biriko birinjira. Muca mumbwira muti none ni kubera iki? Reka ndabaho uburorero kuko tuvuze umutima wari muri Kristo, ucuvuga uti none umutima wari muri Kristo n'uyu. Genda muraba urugendo rwose rwa Kristo kuva kuvuka gushika ku rupfu rwiwe. Reka ndabahe challenge, muraza kumigwa. Yesu n'umwami w'iki w'abami, ariko ntiyahisemwo kuvukira hehe? Ibwami. Yavukiye hehe? Mu bwato bw'inka. Ubwato bw'inka. Mugabo mwibuke ko ari we yaremye ijuru n'isi, byose vyaremwe kandi vyaremewe kuba vyiwe. Ni kuvuga byose ni ivyiwe. Yari kuvuga ati byera ko byose ari ivy'iwanje, bikaje nivukire hehe? Ibwami. Siko yabikoze. Kubera iki yavukiye mu bwato bw'inka? Kuko yari umwagazi w'intama yagenewe kugira iki? Gupfa. Il était né pour mourir. Ibi bintu rero mubona abantu vyabateye vyitongera abakozi b'Imana uyu munsi, umutumira akatangura kuguha ama condition 1 million, reka ndabivuge, ni ukuvangirwa. Nkeneye 5 étoiles, nkeneye hotel 5 étoiles, 5 stars, iri kuri level yiwanje. Who are you? Worinde. Yesu Yesu yaremye byose. Abantu bari kubamurondera ko amazu akomeye yababwiye ngo imbwebwe ziririmyo, ngo ni nyoni zo mu kirere zifise aho zigira iki, ngo ari ku mwana w'umuntu ntagira hagira iki, aho akika umusaya. Bisigura ngo Yesu yari mu SDF, sans domicile fixe. Ukazubona rero abitungwa n'abakozi biwe uyu munsi, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo umudisiple ntasumba shobuja. Twebwe bitwa ko turaba disciple ba Yesu, ntidusumba Jesus Christ, niwe mwami wacu. Bigenda gute rero ngo ushake kubaho ubuzima burengeye ubwo Kristo yabayeho?
kugira umutima wari muri Kristo rero nukugenda nkuko Kristo yagize iki yagenze. Ibire bizotuma mugira umutima wo guca bugufi nukwama mwiyegeranya, apana kubera ko mutari ico muri, kubera ko umutima wari muri Kristo. Nubwo Kristo yari byose muri byose, nubwo Kristo ngo yaremye byose, ngo ntiyashimye kumira kuri ivyo. You know why? Iyo Yesu yumira kuco yarari cyane ngo agashaka yuko kigaragara physiquement, ntiyari gushitsa mission yiwe. Abantu benshi ntibashika kuco Imana yabageneye, ntibashika muri obedience kubera ko byabananiye guca bugufi. Humilité. Yesu umva gushika ku kanyuma. Dikanababwira ikindi kintu. Yesu nibuke yuko yogeje amaguru y'iki y'intumwa. Siko muri izo ntumwa hari imwonde nzomugurisha, hari muzomugurisha Yuda, na Yuda yaramwogeje ibirenge kandi azi ko azomujya idiri. Kugira mwumve la profondeur y'umutima wari muri Kristo Yesu. Apana bijya uvuga ngo ninde yamvuze, nani mwanyare misema ngo bamvuze, ngo ninde yamvuze, ukajengana nawo kuri social media ukabishura ngo mwavuze gutya na gutya ngo nabambeshuze ngo amakuru ngo bavuze kuri jewe. Yesu bavuze ko ari umunoho wa vino, ko ari umukuzi w'inda, ko ari umukuru w'abadayimoni Beelzebul. Umutima wari muri Kristo nuguca bugufi gushika ku kanyuma. Reka ndababwiza ukuri, Yesu baramukubise amakofi, Yesu baramukubise inkoni, ariko azikubitwa n'abantu yaremye. Can you imagine? Abantu yiremeye ashobora guhuha gutya bagapfa bose, ariko arihorera. Wewe baragukora ko umechokoza nyuki, uko nyuki amuko mtoto wa Mungu. Hama ngukene ngo guhimbaza Imana ngo mukuru no mu mpembe oya reka. Mwabyumvise? Ivy'umuziki biroroshe kandi tuzobivuga technical. Ivy'umuziki don't worry, tuzobivuga mu yandi masession. Mwa ndashanda bereka umutima w'umu true worship. Niho bitangurira. Ivy'umuziki ni expression, umuziki ni gikoresho. Umuziki ntushobora kugufasha ku exprima ibidasanzwe bihari, ibikunda. Yesu yaremye imibiri yose ibaho, yahisemwo kwambara umubiri mubi. Yesaya yavuze ngo nta shusho yo kugira iki y'ukwifuzwa yari afise. Ujya mu Yesu muhora mubona mu mafoto mu mazu y'abantu benshi bogos afise six pack. Ujya si Yesu wa vrai. Yesu yari mubaje nta six pack yari afise, kandi nta sura nziza yari afise, kuko Yesaya yaramudekrive. Ibaze Yesu yahisemwo kwambara ishusho mbi kandi ari weremye imibiri, yari gushobora gufinyura gasura ka bien, ariko ahitamo kugira ishusho mbi kuko ntiyari akeneye ko bamukurikira kubera ishusho yiwe. Kuko sinzi ko murabona ikibazo dufise, abantu barashobora kugukurikira kubera ko ufise swag, abantu barashobora kugukurikira kubera ko nguri mwiza, abantu barashobora kugukurikira kubera ko ngusa neza. Très bizarre. Yesu ntiyari akeneye ko haba confusion, yari akeneye ko bamukurikira kubw'icari. Hallelujah. Amen. Umutima wa Kristo mwumvise. A true worship mwumvise ukuntu ameze. Si miziki, si kuririmba. Oya. Kuko nk'ubu nari sûr yuko tuvuze a true worship workshop haraza kuza abaririmbyi gusa n'abacuraranga canke n'abari muri iyo domaine. Mugano humanuma a true worship workshop habwiza kuza abantu bose nyamba mwabitahuye ivyo ari byo. Abantu bose, kuko true worship concerne abantu bose. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bizobafasha guterera, bizobafasha guharira. Ndabaha akarorero kamwe, nta jambo muzi rivuga ngo umuntu umwe yagiye gutanga ishikano yagiye, hama ngo Imana ikimubwira ngo bandushira ishikano ryawe ngaho, hamugira iki ubanze ugende utunganye na genza wa mucugaru kugira iki utanga ishikano ryawe. Mwari muzi ko ayo mabifu mwizuranye mu mitima yanyu. Mufise amabifu n'abapasteri, mufise amabifu n'abarongozi, mufise amabifu n'abo muri koraya muri kumwe, mufise amabifu n'abo mukorana. Mwari muzi ko ayo mabifu
atuma mudashobora gutanga ikimazi gikwiriye imbere y'Imana. Ntimushobora ku experimenta true worship kubera mu mitima yanyu hariyo embouteillage. A true worshiper avuga nka Yesu, bababarire ntibazi ico bakora. Apana jonde bababarire. Yesu nindi level. Yesu ntiyari afite ikibazo ciwe, ahubwo yavuga ati abantu ndabafitiye imbabazi, yabasabiye imbabazi ku Mana. Sinzi ko mubitahura. Ntiyavuze ngo Mana ndabababariye. Oya, yavuze Mana bababarire. Mwandi majambo wone gukomereka ntiyagize iki, ntiyakomeretse kubw'ibyo bamukoreye. Twebwe tubanza gukomereka, hama bakarinda kuvuga ubutumwa kugira duharire. Ndasubiramo. Twebwe toma twakwazi bameni kwazi. Kiongoza ameni kwaza kubera iki ngo yankuye kuri microphone. Ngo maze ukwezi ntaja kuri iki kuri microphone. Maze umwaka ntakora kuri instrument. Kiongoza amefanya nini? Ameni kwaza. Iyo mikwazo ni mikwaziko yanyu. Yama mu mitima yanyu. Ntushobora guhimbaza Imana wama mu mikwazo. Yesu yashoboye gushikana mission yiwe kubera ko atigeza kwazika mu mutima wiwe. Yarafise n'ikibazo cy'abariko baramugirira nabi. Ahubwo yarafise ikibazo. Ico gituma abagore bakora murira yavuze ngo nimwiririre mwebwe n'abana banyu. Kubera ko yarazi mission ariko. Yarazi ko ariko arashitse Imana yagomba. Ahubwo mwebwe rimwe mwiririra. Kubera ko sinibaza yuko muko muratahura ico ndiko ndakora ku bwanyu. Ko muzocizera by'ukuri. Rero a true worshiper afise uwo mutima wo guhora harira. Apana kuba mana mabifu. Ibifu ngaha mwishengero urirutse ugiye muri ndishengero ibifu uvuye ngaha uvuye muri ndishengero ibifu. No, menya yuko abantu ntibari parfait nkuko nawe utari parfait. Ba flexible always guharira. Misi yose ba muri uri fast guharira. Kurekura. Nico kiranga umu true worshiper. Yesu yavuze ngo ntibazi ico bariko baragira iki? Barakora. Ariko twebwe umutima wacu tuvuga ngo ahango nibaza ko atazi ibyo ariko arakora. Ngo harazi nizi ibyo ariko arankorera. Rero reka mvuga ibindi binka bitatu hama turangize. Sinzi ko nokongeramo ikintu. Aho ni mu gihe wabikorewe n'abantu bo mwishengero. Agiye bikorerwa n'umuntu wo hanze. Sinzi ko birashika umuntu akavuga ngo yatasanga je narakijijwe. Ngo nari kumwereka. Ibaze Yesu yavuga ngo yo ntaba ndi umwana w'Imana. Aho deje uba wabikoze ngaho mu mutima wawe. Siko none. Ukuvuga umeguro kura ry'imihari igituma mutabikoze. Oro wabikoze. Sinzi ko muko muravyumva. Umega tu regrette. Igituma utagize iki? Utihoye. Sinzi ko muko murakubikira abasha. Ntaho bihuriye worship nabyo bintu twamamwe ntaho bihuriye. Ntugire ikibazo kugira worshiping Imana ntibisaba stage. Ntibisaba amatara. Bisaba umutima uri disponible. Bisaba umutima wubaha Imana, bisaba umutima uciye bugufi c'est tout. Uwo mutima Imana izokoresha. Ntugire ikibazo. Kandi ntugire ikibazo ngo sinzi kwandika, ngo sinzi ngo iki. No. Ibyo sibyo dukeneye. Hallelujah. Okay. Iki nico kizogupermeta ntanga karorero nko kubaririmbya karorero. Iki nico kizogupermeta yuko usupporta abantu bagukritika ku ma réseaux sociaux. Uzoririmba indirimbo abantu bayikritika ati uyu muntu yari mu biki mbega. Yariko ari yerekana cyane. Ariko umve ko umutima watacho bigugize iki? Bigukomerekeje. Kubera ko you don't sing. Kugira abantu bagire like ngo bakande like, ngo kanda like ngo na ntuzo kwirigura vuruga abantu ngo ni mu transfer ngo mugire like ngo no, you don't need to. Kuko wewe igituma ukora ico ubwiza gukora imbere y'Imana. Sugira abantu ba liking. Yesu yarinze apfa ku musaraba bavuga ngo urapfuye wa munyavyaha wawe. Nukuvuga ntibigize ba liking ico ariko arakora. Mugi imbere y'Imana kimaze ciwe caremewe turabohoka. So dufise ikibazo c'abantu bakeneye gukora ibintu kugira abantu bavyaprove, kugira vyitwe yuko bakoreye Imana. Niyo ngorane dufise uyu munsi. Yesu yarigisha abantu bagatora amabuye kugira bamugira iki? Bamutere. Abubu dukeneye ko turirimba standing ovation. Nico kitumenyesha yuko twahimbaje ngo neza. Sivyo.
dukeneye turirimba karirimba abantu bose bivanye n'ibihe barimwo akantu kazoreponda ku bihe abantu barimwo ntituririmba kugira tureponde ku bihe n'ama circonstances oya sivyo dukora cendiri indirimbo zo guhumura gusa kora abantu ngo bari mu bihe bigoye no twebwe ntidukora business niyo iraba ngo les besoins z'umuntu hama ikareponda ku mabesoin y'umuntu worship si business worship ni ministry imana yatanguje imana niyo idetermina iki bwiza gutanga mu gihe gikwiriye no mu gihe kibereye Isirayeli yari muri colonisation y'abaroma umenga ico gihe hari hakenewe umuntu aza kugira iki kubohora abantu abakure mu buretwa bw'abaroma mugasica imana yabona gikenewe imana yabona ko ibigikenewe ari uko abantu bava mu buretwa bw'icaha turi kumwe kenshi rero ibintu abantu bibaza yuko bakeneye si ivy'imana ibona ko dukeneye naho rero haba conflit imana irashobora kuinspira indirimbo yo mugabo abandi bagaca batanga kwamvuta ngo akarimo ngo abantu bazokaririmba ngo abantu barigorewe bana abandi bifite ibibazo ngo baririmbira ibihe byabo barimo ngo kandi kuramwo Yesu kurako ngo abantu bose ngo baremera imana mwaga Yesu ngo si bose bagira iki be careful okay ndakeneye kukubaza uri ngaha witwa kuri worshiper kubera iki ukunda kubabara kubera ko indirimbo yawe itarabwe n'abantu benshi nagira inyonga z'Imana ziraguhagije kubera kubabara yuko tutagize like twese tugire share no mwisengero nsengeramo ntibanshigikira okay you can only worship the thing you love the most. Between Jesus and music, what do you love the most? Mbega ubwo niho bukunda umuziki gusumba uko ukunda Yesu. Therefore, ntuhimbaza Yesu. Wewe wihimbariza umuziki. Mbwa witwaje Yesu. Jesse ndirimba sekira. Jendi muri gospel. Buruko burinjira murava ngamo wa deliver mu izina rya Yesu ntimuzosubira kwivuruga no kwimena umutwe kubera iki batambona ntimuzosubira kwiri kwinyuma y'abantu you don't need to ntibikenewe ko wiri kwinyuma y'abantu fata umwanya w'imbere y'Imana gusa Imana yashize muri wewe ngo akuzuye nikagira iki bavuga mu kirundi akuzuye nika kamurikwa niko babivuga Ibikenewe kuri kunyuma y'abantu ni wuzura tuzobibona ko wuzuye abantu bose bazoza ahubwo bavuga ati what can we do for you Uguhimbaza Nyakuri ntarindira evenement kugira yisonzesha senge ahubwo gusenga n'ubuzima bwiwe bwa misi ni lifestyle murazi gituma abajone benshi bahengera evenement bagaca basenga nikora badakeneye kugwa mu biyashu Nibice identity. Mungu asiniangushe. Ebana evenement izogira iki izogende neza. Baze bamvuke biheze. Baze bavuga bati ebana waradutesheje, waratwemeje. Nico gituma mu bikora. Nyamba vyukuri ari kugira uhimbaza Imana, ari kugira ubaha Imana, ega kubaha Imana n'ubuzima bwa misi yose, si evenement. Nimwige gusenga rero. Nayo ma evenement nyamba Imana yashize mu mutima abari umukora nuvuga vyose tubabwiza kubikora bivyawe na bwa buzima bwacu bwo muri intimité n'Imana apana yuko dukreye ibintu twabonye abandi bakreya no batuma akarorero ndaba challenge nga mugende mu ndondere muri Bibiliya conseil izina conseil ariko ngandazi ko hari abantu bababara mu mutima kuko batarakora conseil humura don't worry nta mani zo kubaza conseil kwiyo terme ntayizi kora ivy'Imana ikubwiye gukora reka gukora ivy'abandi urubona bakora please tuzokwita amaswata menshi ndababwije ukuri kora iki Imana ikubwiye Imana ikubwiye ati genda uririmbire abakufeni baraha na genda ubikore ça ne te coûte pas grand chose
nta stage ndende isabwa, nta kintu na kimwe. Iyo ukoze icyo Imana ikubwiye gukora niho uba uriko urakorera Imana mu kuri no mu mwema. Niba Imana ikubwiye ati genda uririmbire abantu bari mu mpimba, genda ubikore. Niba Imana ikubwiye ati okay, wewe d'ailleurs ibyo kuririmba sivyo naguhamagariyemo, hagarika ibyo kuririmba no kuvuza, genda witaho imfubyi n'abapfakazi, genda ubikore. Niko guhimbaza Imana mu kuri no mu mwema. Nta bantu muzi bihenze imyamagaro, bihenze bako bakora ibyo Imana itababwiye gukora. Nta bantu muzi, nibo tuzuranye mu ishengero bihenze exact ibyo babwiza gukora. Baja kuririmba kandi Imana itigeze bahamagarira kuririmba. Baja kuba abapastori kandi Imana itigeze bahamagarira kuba abapastori. Prophet kandi Imana itigeze bahamagarira la prophétie. Nibo tuzuranye. Alors wowe nyambura umuhimbaza Imana nyakuri, ntuzokwishura ama fake news batanze ku bwawe. Nta mwanya ubifitiye ibyo, kubera ko igihambaye si uko wewe ugaragara, igihambaye nuko Kristo agaragara. Ubuzima bwawe bwose uhora wifuza ko Kristo, izina rya Kristo ari ryo rimenyekana. Ntitwihende bantu b'Imana, dusange turiko turakora ivy'Imana kugira amazina yacu amenyekana, kugira amasengero yacu amenyekana, kugira amazina yacu amenyekana. Muga twitwaje izina rya Yesu, bizoba bibabaje cyane. Tuzoba turi abantu bikorera utwacu muga mu izina rya Yesu. Nico gituma uyu munsi abantu hagukurikira Kristo bakurikira abantu. Hakuworshipinga Kristo baworshipinga aba pastors babo, baworshipinga aba prophets babo. Aha. Uhimbaza Imana nyakuri azokubitwa, azotukwa muga ntazokwishura. Uwo niwo uhimbaza Imana nyakuri. Hama rero reka ndababwiza ukuri mpereze kuraka. Uhimbaza Imana nyakuri ntiyitaho kuririmba ukwera kw'Imana, ahubwo cyambere yitaho kubaho kwera kw'Imana. Sa passion, c'est une vie sanctifiée. Nashobora gusubiramo. Uhimbaza Imana nyakuri ico yihutira suko mariko aririmba you are holy, aririmba ukwera kw'Imana, ahubwo ubuzima bwiwe ahora hahamira ukwera kw'Imana, kuko handitse ngo ko umubabera nkuko so wanyu mu ijuru ari uwera, ngo kandi ngo abejeje aribo bazokwihweza umwami w'abantu. Sans la sanctification nta numwe azobona umwami. Rero biroroshe kuririmba you are holy, mugabo reka duhindure, reka turirimbe you are holy kuko twamaze kubona ukwera kw'Imana mu buzima bwacu. Amen. Hallelujah. Uhimbaza Imana nyakuri biciye mu muziki ntiyihutira kuririmba urukundo rw'Imana, ahubwo yifuza every single day kubaho urukundo rw'Imana. Amen. Hallelujah. Rero tuzobandanya igikurikira, tuzobandanya no kuvuga ngo Imana tuyihimbariza he.